Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri iyi mboneshakure y'Umuhuza TV. Ndabahaye ikaze aho muherereye hose. Turi kuwa Mungu kw'itariki ya 13 Myandagaro 2023, tubazaniye amakuru muri iki gitondo araza kugaruka ko ariko avuga cyane mu gisata c'umutekano. Nuzehe gucikwa rero aho woba uherereye hose, waba dukurikira mu Burundi, waba uri mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure. Ndaguhaye kaze tuba tuhoreza inkuru zitandukanye ziba zivugwa mu bisata byinshi, harimo umutekano, politiki y'agateka kazina muntu, ubutungane, amakuru avugwa cyane mu budandaji, mu birabana n'ubutunzi, menshi abavurwa mu kibano. Turebategurira twifashishije byarondetswe n'amasoko yacu ari hirya nino mu nzego ndetse no mu bice bitandukanye bigize igihugu cy'u Burundi, ndetse tukifashisha kandi bavugwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha makuru bitandukanye. Ndaguhaye kaze aho woba uherereye hose. Iyi ndwi turiko duheraheza yabaye indwi itoroshe muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke kwa gatatu ari ku itariki 9 kwezi k'umunani 2023 isaha 1:20 umukuru w'imbonerakure za komine Mabayi ni Isidore Niyongabo batazira amayisha yaragandaguwe n'abantu bamurashe amasasi 3 mu mutwe bamusanze ku rugo iwe ku mutumba wa Gasebeyi aho yari kumwe n'umuryango wiwe. Bamurashe bavuga Kinyarwanda bahejeje kumwica baca banyikira mu kibira. Bukeye rero musitanteri wa komine Mabayi Nikodeme Ndahabonyimana yarahagaritswe n'abakozi b'iperereza bari kumwe na porokirere wa Cibitoke. Musinyene yarahagaritswe umukuru wa zone Mabayi we n'imbonerakure zitatu. Makuru ave Mabayi avuga ko bahagaritswe n'izindi mbonerakure zishika ku 10 ndetse abafashwe hari amakuru avugwa ko babageze mu iperereza i Bujumbura. Muri aya makuru tugiye kubabwira byinshi vyakozwe n'uwo musitanteri w'iyo komine. Hari ibintu bitandukanye rero twabategura vy'agahomera bunwa gukorana n'abaroberi bari mu kibira, ndetse hari umunyagihugu umwe yoba yagize ico avuga ko musitanteri yari umwakuruka ikete y'abaroberi zimugabisha ko zamuhaye amafaranga menshi none ko zisigaye ziza gutora ibifungurwa vyazo bakaca bazicisha. Muzoba rero nguzamugabisha ko zigiye kuza kuyishuriza amahera yazo bariye. Umunyagihugu rero akavuga ko musitanteri akekwa mu rupfu rwa Isidore Niyongabo batazira amayisha. Ivyo vyose turaza kubigaruka ko ku buryo burambuye. Ndagusaba kugira ufyonde kuri subscribe canke s'abone niba utari wafyondako, ibuke no kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza aho uri hose. Ndaguhaye kaze. Inyuma y'ihagarikwa rya musitanteri wa komine Mabayi hari n'abandi babiri bajejwe intwaro hamwe n'imbonerakure zitatu. Umushikiriza manza wa Republika mu ntara ya Cibitoke hamwe n'igendereza bariko barafata umuntu wese yikekwa ko akorana n'abaroberi ba FRN bacumbitse mu ishamba cimeza rya Kibira. Igihugu baranezererwe iryo hagarikwa ry'abo bantu. Abagabo 6 rero barajanywe ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, ariko aho bafungiwe ntiharatangazwa, ariko bajanywe n'iperereza. Musitanteri wa komine Mabayi Nikodeme Ndahabonyimana, musitanteri wa komine Mabayi urongoye zone Mabayi Mozeri Ntayoberana n'umukuru w'umutumba Gitukura ni Zakari bayisubiye ko imbonerakure zishika 10 bose barahagaritswe ku wa 4 kekwa gukorana n'abaroberi ba FRN bacumbitse mu kibira akaba haheze imyaka 10. Ibintu rero vyaranyarutse muri iyi minsi iheze. Urupfu rw'urongoye imbonerakure ku wa 3 ku mugoroba rwaje kongereza umwikeko n'ubwoba abanyagihugu. Kuri ivyo rero hiyongeye kuri intambara zaheruka kubera mu birometero bidashika 10 uvuye ku mugwa mukuru wa komine. Izo ntambara zatumye abantu n'ibintu vyinshi vyoronekara, imiryango ishika 20 nayo irahunga. Hari rero bamwe mu bifisemwo uruhara. Kubw'amasoko mu bijanye n'umutekano, amatohoza y'umwanya muto yaramaze kwerekana gukorana hagati ya bamwe bajejwe intwaro n'abo baroberi. Tidico gisigura ihagarikwa rya musitanteri wa komine hamwe na bamwe bo bakorana ko isoko ritashimye kwivuga aritomura. Kubera isoko ng'abaroberi ba FRN bacumbitse mu kirango bafitanye imigenero myiza cane n'abajejwe intwaro hamwe na bamwe badandaza babaha imfashanyo igizwe n'ibifungurwa. Hari ubutare rero buguzwa ivyo bakorerwa hamwe n'amafaranga. Amasoko yaho nyene yemeza ko ibikorwa vyayo guhanahana amafaranga nabo bagatanga inzahabu zimbwa kuri magendo. Abaroberi mu ishamba rya Kibira vyoroshwa na musitanteri ha bamwe bajejwe intwaro ku rwego rwo hasi.
Amakuru ava muri komine Mabayi avuga ko iganagurwa rya Maisha n'ihagarikwa ry'abategetsi b'imbonerakure bifitaniye isano n'imigenderanire bafitaniye n'abaroberi bo muri iyo komine. Kwibuka ko mu ndwi iheze muri iyo komine hari habaye intambara hagati y'abaroberi n'abasirikare b'u Burundi nk'uko nabivuze. Amakuru rero ava muri iyo komine avuga ko Moise Isidore Niyongabo batazira Maisha yari asanzwe akorana n'interahamwe, hanyuma anyuruza amafaranga yazo zamutumye kuzisumira, aca ahengera ku munsi wo kuza gutora ivyo bifungurwa arazirega, arangira abasirikare aho ziza guca. Aho rero ku wa gatatu abaroberi nabo bagarutse kwihora baramwica. Bafashwe rero nibo boba bahavuye bamena amabanga ajanye n'ingene abategetsi benshi muri Mabayi be n'imbonerakure basanzwe bakorana n'interahamwe kandi zikabaha n'amafaranga menshi. Umunyagihugu b'Imabayi rero we akaba yagize ico ashikiriza muri iyo komine, avuga ko ari benshi bakorana n'abaroberi, bamwe bananyegeje mu mihana yabo, aho yagize ati hano bivugwa ko hariho amasezerano yakozwe kuva kuri Petero Nkurunziza n'izo nterahamwe ngo burya muri Mabayi babana n'abanyagihugu. Kubajije umunyagihugu asanzwe urumva ko benshi babazi ngo babana nabo, baba mu mihana yabo kandi bafise amahera menshi. Baje gusuma bageze ku isoko, umuceri ni waba ugurwa 3,400 ku kilo, bo batanga 5,000. Hariho n'abantu b'imbonerakure bakorana rero bakaronka izo noti. Maisha avuye bivugwa ko bamuhaye amafaranga menshi bimugora gushitsa ivyo yabemereye, ahubwo ca abwira ivyabo basoda, ababwira aho baza kuba bari n'isaha bazoba bahashitse, babona nabo gutegura igitero. Ariko interahamwe zisanzwe zikorana n'abategetsi benshi mu ntara ya Cibitoke kandi zibaha amafaranga menshi. Naho hafashwe musitanteri ngo nimba atari ugushaka kuduhuma amaso, abandanye barondera bazosanga n'abasumba musitanteri babirimwo. Hari undi munyagihugu rero yavuze ko hari interahamwe zabandikiye ikete zimugabisha ko zamuhaye amafaranga menshi, none ko zisigaye ziza gutora ibifungurwa vyazo bagaca bazicisha. Zoba zimugabisha ko zigiye gusa kumwishuriza amahera yazo bariye. Umunyagihugu rero akavuga ko musitanteri akekwa mu rupfu rwa Isidore Niyongabo batazira Maisha, bari iyo mvu yoba yaratumye afungwa. None bahagaritswe boba bafungiwe here? Navyo tubirabire hamwe. Abo bagabo bose bafashwe bajanywe mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura munsi nyene bahagarikwa, niko babibonye babwiye SOS Media Burundi. Keshi inkuru nubwo biruko ikibanza bafungiyemwo kiracari kinyegezwa, nubwo amasoko menshi yegereye dosiye yibaza ko abafungiye mu gasho kigendereza. Abantu banywanyi benshi b'umuhari imbonerakure cajwe intwaro ku rwego rwo hasi, abadandaji begereye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD barahagaritswe baranarungikwa mu ibohero rikuru rya Bujumbura bagirizwa ico nyene. Eka dutandukire tubageze biriko bivugwa cane mu gihugu ca Niger, ngo banishavu muri Niger mu gihe hashobora gukoreshwa inguvu za gisirikare zarakada ariko atanga ivyo kurya bihiye bigizwe n'umuceri, ifu hamwe n'imboga mu tubakure twa plastike. Abakiriya biwe bicaye ku ntebe z'ibiti zitambitse ku mugwa mukuru wa Niger Niamey. Ubwo bucuruzi nibwo umupfakazi w'abanendwi akuramwo uburaro n'uburamuko, ariko ubu baragemamiwe mu gihe ibiciro vy'ivyo kurya vyaduze cane kuva hafashwe ibihano vy'ubutunzi nyuma y'itembagazwa ry'ubutegetsi. Si igiciro c'umuceri wonyene caduze, n'amavuta yaraduze, congeye kuba amasefa 2,250, ubwo ni hafi y'ibihumbi 12 vy'amafaranga y'amarundi mu ndwi imwe gusa. Niko rero bavuga ahagaze iruhande rwa kioske yiwe ivyo kurya. Yo yagize ati bidutera ingorane nk'uko iyo uretse umuceri hanyuma sinshobore kuwugurisha ntaco nunguka, n'agahombo gusa. Arahizwe indwi zibirire igisirikare ca Niger gitembagaje ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu yatowe mu nzira ya demokarasi Mohamed Bazoum vyamirizwa n'amakungu. CEDEAO n'ishirahamwe ry'ubutunzi ry'ibihugu vyo muri Afrika y'uburengero ryararahiye rirarengwa ko ritegerezwa guhagarika izo tembagazwa rya gisirikare rindi muri ako karere ribaye rigira gatandatu mu myaka 3. Tidushaka guca umurongo ku musenyi nk'uko ujejwe umutekano muri CEDEAO Abdel Fattah Musa yabwiye ikinyamakuru ca BBC. Ariko haraba ukwandukiza kandi duhagaritse ibyabaye hariya, none ni ikihe gihugu kizokurikira? Akaba rero avyibaza.
Ico CEDEAO rero ntiyatevye kuva hasi mu guhagarika ihanahana ry'amafaranga mu guca amatara ahungeka ibibanza cane cane kuruta abanyanigere, kugara imbibe ku gihugu kitagira umuhora ushika kuri Bahari, gutyo hakaba hazibiwe ivyinjira mu gihugu. None ubu naho inyuma y'inama yihuta igira kabiri kuri ico kibazo ca Niger, abategetsi bo muri ako karere bafashe ingingo y'uko ingabo za gisirikare zimira amagabo ziteguriye gutera ico gihugu hamwe n'abasirikare botorekura ubutegetsi. Amabarabara ya Niger na Niamey hari ishavu rigaragara ku buryo amaleta y'akarere yavyifashemwo no kwigabisha ko hashobora gukoreshwa inguvu za gisirikare. Abasirikare ba Niger bariteguye guhangana n'agasomborotso ku gihugu cacu, ariko kose ngo bamenye ko tubashigikiye, ngo bashigikiwe n'abanyagihugu n'inshuti zabo, turiteguye. Bikaba bivugwa na Bana Ibrahim, umugabo w'imyaka 41 mu bakuru b'umugwi wo kwirwanda ko washinzwe kuva humvikanywe itangazo rya CEDEAO. Nundi mugabo wo muri iyo murwi yitwa Mudi Musa aravyemera ati, turi ngaha kugira turwane igihugu cacu kuko igihugu cacu geramiwe n'abacangiro muri CEDEAO batumwe na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron. Turi ngaha rero kugira dukingire Niger n'abanyanigeri. Mu gihe rero urudandazwa nk'urwa kada rugeramiwe kuva habaye iryo tembagazwa, urwo kwa Brahim Suleiman rwahatoriye akajisho mu cumba ciwe co gushoneramwo, ariko ateranya ibitambara vy'amabara y'ubururu, iryera n'iritukura n'amabara y'ibendera ryo Uburusiya. Tumuzo wa General Chani niwe watumye intangura gushona amabendera cane cane ry'Uburusiya. Abantu baraza kurigura cane kuko barikoresha mu gushigikira abasirikare bacu bafashe ubutegetsi, akaba ariko avuga. Niko rero muri Niger vyoba avyifashe. Ntuze gucikwa n'andi makuru yose tuza gushikiriza kuri Imboneshakure y'Umuhuza TV. Ngusabe kugira ufyonde kuri subscribe canke s'abone niba utari wafyonda, ko wibuke no kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Nagusabe kugira ngo ze gucikwa n'andi yose. Imana ibahezagire.